tukaba tugeze igeze saa 6:10 hano muri studio za Radio Magatamu FM akaba ari umwanya mwiza wo kumviza amakuru muri Kirundi tugiye gusikizwa na mugenzi wacu Richard NDAYIZIGIYE. Ndakuramukije cyane n'uganda guhakanikaze mu makuru no munsi. Ndakuramukije Jacques ndabaramukije mwebwe mwese muteza amatwi ibiganiro by'isamirizi Magatamu FM kaze makuru y'uno munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 ruhuma umwaka wa 2020 nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abasanzwe bakora akazi ko gushira ingenzi mu mamodoka kugituro cyo mugitaza barashima ko akazi kabo gatunganijwe neza nayo intambamye zitabuze ngo karabatungiye imiryango yabo. Abarongo igisata cy'uburimyi baramenyesha ko abarimyi bakwiye gusohora amasuka yabo bagaheraheza gutegura indimo zabo kugira ngo bitegurire gutera kandi bagashishikara bamenyesha ko intabire yamaze gushika abarisha amafaranga yibanze basabwa batore intabire yabo. Mu buhinga bw'ivyuma ni Arumeri Bigirimana mukanya idonido ryano makuru. Gwino muri sanze muri radio Magatamu FM. Dasubiye kubaramutsa. Abasanzwe bakora akazi ko gushira ingenzi mu mamodoka kugituro cyo mugitaza barashima ko akazi kabo gatunganijwe neza nayo intambamye zitabuze ngo karabatungiye imiryango yabo. Ni nkuru tugirwa na Jean-Claude Uwimana asanzwe arongoye abakokayi bo kugituro cy'amamodoka cyo mugitaza aranatubwira uko batatura amatati aba yadutse mu basanzwe batwaza amamodoka akaba yavugiye kuri mikro ya Ferdinand Habonimana. Reka tumukurikire. Akazi kacu gatunganijwe gukurikira hanini twebwe igikorwa cyacu n'umukokayi reka ingenzi yo zigenda tukazizimurura tukapakira kugira ngo umuntu wese amenye yari karaja yo yerekeza akunguko turonka ni ingufu zacu turakora tugapakira imodoka bivaye nuko tuyipakiye ikadusigira agafaranga gake iyo dupakiye dushaka gupakira nk'igari ipakiye abanyakabezi gusa ikadusigira amafaranga 500 twapakira igari bandanye ishika mu Kanyosha yaduha amafaranga 1000 igihe naho bishise tugapakira igari giye mu gisagara hagati naho nyene baraduha amafaranga 1000 ivyo rero biratuma iyo twagiye turegeranya udufaranga shaka kuronka agasabune ko dusanzwe turi mwishira hamwe ryacu nyene ivyo ko tuvyifatamo twebwe nk'abakokayi turatatura amatata agira yaduke niyo mpamvu twashizeho urutonde rwo gutondekesha imiduga tukamenya ati yashise ubwa mbere iyi ni ya kabiri ni ya gatatu etwenyere rumwe canke uwundi ashase kurengera mugenzi we ngo apakira imbere y'uwundi tuvyita ngo gusaranda tuheza tukababwira ati rindira tugahagara hagati kugira ngo ntihabe amatati yaduka tugapakira yatanga gushika hamindi gakurikira iyindi gakurikira zose zigapakira zikagenda. Intambamye dukuye guhura nazo kenshi ni gihe haje abashoferi bashasha batari bamenyeye uwo mwuga kuko bahembesha amafaranga bisaba kubasigurira kababwira impamvu ubasavye ayo mafaranga kwesha kugatinira amafaranga nayiki kamugana amafaranga ni yajya twagukoreye twakomye induru tugakoka tugapakira abantu tukabereka iyo basha tukapakira imizigo y'abantu ingenzi nivyo novuga mu majambo make. Iyo bishitse umushoferi akatugumukana kurira imodokari wakagenda twarasezereye ibintu byo kunigana gushwana gutukana turaheza tukitura abajejwe intwaro baba bashizweho n'abatowe muri abo baturongoye administration locale canke naho tukitura inzego z'igipolisi kugira ngo zidutature canke zitwubahiriza mu mwuga wacu ko dukora twisunga amategeko y'igihugu. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ngo naho benshi bakengera ku kazi k'ubukokayi ariko abagakora bagafata nk'umwuga uko gasanzwe kabatungiye imiryango yabo bakagira ko basaba kubana amahoro n'ubumwe abatwaza amamodoka eka na leta ko yo bashigikira mu kubafata mu mugongo. Ni Jean-Claude Uwimana asanzwe arongoye abakokayi mu gituro cyo mugitaza. Reka twongere tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Ferdinand Habonimana. Abiyumvira ko akazi k'ubukokayi arakazi gakengerese nabihenda cyane n'umwuga nk'iyindi myuga ego benshi barabinegura mbega bajya abantu akoma induru hajya birirwa mu barabara izuba ribakubita bibamariye iki bamwe banadufata mbere kumenga n'abantu twabuze ico dukora ariko twebwe nk'abantu tubaye muri uwo mwuga dutunze imiryango turakenguruka cyane twifata nk'umwuga kandi umwuga mwiza umwuga dutunga imiryango biratuma twiyambika biratuma twambika abana imiryango yacu ikaronka ifungura niyo mpamvu twebwe dushima cyane uwo mwuga kandi turawukenguruka gose wanashima naje tuvugana ubwanje nashobwe na mu mashure niga byose nabifashwa n'umwuga wacu wo gukoka. Ikintu nosaba kugira ngo tworoherwe mu mwuga wacu wanashima bibandanye bigenda neza ubwa mbere ho nosaba ko abashoferi tubandanya tubana mu bumwe n'urukundo tukubahana umushoferi agakora umwuga wo kunyonga umukokayi nawe agakora umwuga wo kwereka ingenzi yo zigenda hama ico twosaba naco intwaro canke leta nuko bodushigikira bakadufata mu mugongo nk'ayandi mashira hamwe mu gihe tubituye bakadutunganiriza nko batunganiriza abandi ko ndakenguruke cyane radio
Magara Times ko yashimye kuduha ijambo kuko natwe biraturemesha bigatuma tubona ko natwe turi abantu nk'abandi turabanyamwuga nk'abandi ego wanashima ijwi ryacu rikageraho twebwe tutashobora kurishikana. Murakoze. Reka amakuru yacu tuyatambukira mu gisata c'uburimyi. Nyuma yaho ikigo kijejwe kugenzura ikirere kimenyeshereje ko impeshi y'uyu mwaka yatanguye mu kwezi kwa mbere, abarimyi barahamagarirwa guheraheza gutera indimo zabo mu ntumbero yo kwitegurira gusohora imbuto. Ni inkuru tubwirwa na Nibitanga Dieudonné arongoye igisata c'uburimyi muri Commune Bugarama. Reka tumukurikira avugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Muri iki gihe turimwo twagomba kumenyesha abarimyi ko twatanguye kwitegurira irima ry'impeshi. Mwarumvise ko abasanzwe bagendura ibirere ikigo icebu camenyesheje ko impeshi y'uyu mwaka yatanguye mu kwezi kwa mbere izobandanya kugeza mu matariki y'intango z'ukwezi kwa gatanu. Kubw'ivyo rero duhamagariye abarimyi guheraheza kuko bamwe baratanguye kurima, guheraheza gutegura indimo zabo kugira ngo muri iyi minsi nyene ya vuba bitegure guteragira gusohora imbuto. Kubw'ivyo rero tugombye kumenyesha abarimyi bose bo muri Commune Bugarama kugira ngo ico gikorwa bagikore. Nabyo muzi ko igihe c'impeshi ari igihe gito cane, imvura ishobora gucika, nico gituma twose ko abarimyi borima hakiri kare kugira ngo bateragire. Tukire mu gisata c'uburimyi Nibitanga Dieudonné asanzwe arongoye ico gisata muri Commune Bugarama aramenyesha abarimyi ko intabire yashitse kuboba bararisha amafaranga yibanze ko boja kuraba iyo ntabire aho basanzwe bayitora ngo kandi aranadusigurira ivy'amagunira yo kubika umwimbo. Reka twongere tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Hama ikindi naco twagomba kumenyesha abarimyi muri iri rima nyene turiko twitegurira ko intabire yashitse ko bari baratanze ingwati ariyo avance ko boza gutanga amafaranga asigaye kugira ngo bace batora intabire. No kuvuga ko kiringo catanguye itariki 12 z'uku kwezi kwa kabiri 2020 kikazorangira itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu. Ico kiringo rero dukwiye kucubahiriza kuko rimwe na rimwe twama hibonekeza abarimyi batagenda gukombora intabire hakiri kare mu nyuma bagaca batereza ibibazo ngo ntibabimenye ngo babarenganije kandi baba babimenyeshejwe hakiri kare. Tubasabe rero abarimyi bose ubuzi ko yari yaratanze avance y'intabire guhera mu kwezi kw'indwi kuko turazi hari batashoboye kuyigombora umutasuro barindiriye kuyigombora muri iki gihe. Bose umuntu wese intabire agende ayigombore aca yihitana aho basanzwe bayitora kuri Magara ya gatatu aho bita kwa Muyama. Hama ikindi twamenyesha abarimyi nuko Leta yategekanije amagunira ya kijambere nkuko maze iminsi muvyumva ku maradiyo yo kubika umwimbu. Ayo magunira rero arahari, igunira rimwe rigugwa 5,800 n'amafaranga make cane kuko rifise amasashe abiri imbere hanyuma n'igunira ry'inyuma kandi rikaba rifise garanti y'imyaka 3. Ariko ijya miti y'ikizungu twara dukoresha ubugeze ku 6,000 kandi mu mezi 3 uba wongeye gushira mu wundi. Rero ni mu ntumbero yuko abarimyi bogira amagara meza kubera ijya miti y'ikizungu naho tuyikoresha isanzwe ifise ingaruka mbi. Abokenera ayo magunira borondera kwa agronome wa commune ni hasanzwe ari tugasha tubabereka ingene bayakoresha n'amafaranga bibaye ngombwa kuko konte yo kuyashira ko iri kure twoyabatwarira. Murakoze. Iyi nayo nkuru turangirije ko amakuru yacu y'ino munsi. Reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye gufata akanya ko kudutega yompi. Dushimire uruganda rwa Radio Gatatu FM gashoboye kudutorokaniriza ano makuru. Reka dushimire na Armel Bigirimana yarari mu buhinga bw'ivyuma. Richard NDAYIZIGIYE n'ijene ko nayabashikiriza naho butaha. Gwino muri sanze muri radio Gatatu FM.